nukuvuga yuko ni Bayern Munchen iyo yagize sheke yanyereye kuri Inter de Milan yari basanze muhira ikibuga biteze ko bazokinira ko final ariko mbona yuko biriko bigirageza kuba kure yabo gato nivyo score sininya cyane gose biri kuri kimwe ariko burya iyo umuntu aje gutemberera akakugira amakofa bikamutera rimwe akagufise ko avance iyo ugiye muhiri wabo we wavuga ati ansanze muhira naramutsinze muhira kenshi abantu bavuga ati dutegereza gutsinda rero vyumvikana ni Bayern Munchen yagize eshe kuri Inter de Milan nibaza yuko nawo bakinyi twagiye turavuga bari babuze ni abakinyi tuzi yuko no muri match retour batazoboneka rero vyumvikana ntaco mbona kizohinduka ubona kizohinduka kuko nta bakinyi bazoba bagarutse abo twavuze bose ni bamwe wibaza yuko yoba afise imisi mikeyi yoba afise nk'amezi nk'atatu rero vyumvikana ni mu ndwiza ariko nk'aba twavuze batandukanye ni presque nka saison yose zobiheze kugaruka mu mpera zo kwa gatanu sezi zobiheze rero vyumvikana yuko ntaco mbona gitangaje Bayern Munchen zo gukora kwa Inter de Milan hariya mu Butaliyano. Kiki Bayern mu bintu vyoba vyayikoze ko cyane harimwo ikintu citwa imvune bafise imvune nyinshi pe cyane tunazisubiyemwo hano imvune za Bayern hari munyegori wa Manuel Neuer kumubura rero kuri runo rugwego Champions League igezeko ni ikintu kitaba ari ciza na gatoya ni ikintu gishwa kugukorako ko benshi baravye nk'izina ryo munyegori yabaye mu kibanza ciwe bose bashobora kubona bati iri zina nirishasha kuri twebwe Neuer Coman umukinyi yatsinze igitsindo kimwe rudende ubwo Bayern baheruka gukora kuri kino gikombe uno mu Faransa Coman nawe rero aba mu mvune kenshi buriya aba mu mvune inshuro zitari zike hariyo Jamal Musiala uyu wewe asa nukumengo yaje ku gushimangira vy'ukuri ko imvune zitabaniye uno mugwi wa Bayern Dominique na Mukebuke Dayo Upamecano numukinyi bisa no kumengo bimaze igihe bigora mugabo omwe muri defense ya Bayern abari patro abahari buri munsi ariko Alphonso Davies nawe bamubuza igihe kinini mugakumubura navyo Kiki ubihuje n'igihe bamufise icaba ariko arabafasha urabona nabo ko babuze ikintu gikomeye cyane ico rero ni ikintu ca mbere ariko reka dutangure turabira hamwe intonde z'abari bahari ku ruhande gwa Bayern Dominique hamwe no ku ruhande gwa Inter de Milan hariho nk'uwitwa umunyegori yitwa Irbik abakinyi bane binyuma hariho uwitwa Neymar Kim uriya Min-jae uriya munyakorea Eric Dyer nk'uko twavyumviriye na hamwe na Stanisic hagati bagerageza kabisa gufundikanya hariyo Kimmich hamwe na Goretzka aba rero aba niyo bafise bose urumva kenshi usanga ari bo baki Kiki ndabira nkino defense yose ya Bayern duhereye muri defense hano umukinyi w'umutitilere arimwo numwe wenyene uravye n'umunyamyakoreya nyene abari iruhande ya ntuzenye ya Eric Dyer ya Upamecano mvuga yaba bafise abakinyi bakuyibo urumva n'uyu Neymar peut-être bambe Stanisic wewe akunda kuba akina kenshi Goretzka na Kimmich niyo bakwiye baba bahari hanyuma Guerrero Michael Olise Leroy Sané hamwe na Harry Kane rero kikiraba richesse ya equipe ikomeye ko nibifise effective ikomeye nakubwiye abakinyi bagwaye mugabo ugiye kuraba abo yari ifise nabo urabona ko harimo abakinyi benshi kabisa ni liste presque yayindi ishobora kuzigakina kuko hari Michael Olise uruhande rumwe urundi rugafata Leroy Sané biragoye kuvuga ko Bayern yari ibuze ibintu byinshi ni kuraraba ku mazina ni equipe ubuvuga uti ntishobora kubura umukinyi yosubiriza umukinyi agiye ariko ni ibintu bigoye kubona yuko umukinyi Alphonso Davies asubiriwe na Josip Stanisic yozana wa musaruro wande wa Alphonso Davies kuzana uyu Guerrero
kubona yuko uyu yoshobora kuza akavuga ati jewe Rafael Guerrero nokora nk'ivyo musarakora ni ibintu bitumvikana ariko umukoci ntashobora kubura umukinyi akinisha uhana rero vyumvikana yuko nabakinyi bagiye ukina ahantu badasanzwe bakina ariko bagereza kuvuga ati reka mfundikanye Vincent Company ariko ukabona yuko atakintu kinini ya cyane gose boba bagize iki bagerageje nivyo ko ni Bayern Munchen yagize iki ya domine iyi match presque yose ariko gutsinda ibitsindo reka tuvyinjiremwe mu kanya mugiye ku ruhande rwa Inter de Milan hariyo Yann Sommer uyu n'umunyegori yahoze muri Bayern hari gihe wibuka uriya Manuel niwe yagize iriya ligament croisé yamaze amezi atandatu arenga presque nka saison yose adahari uyu mukinyi yumva yuko umukinyi Andre Onana nagiye muri Manchester United acavuga atirikana baca baronderawe wo ntiyigeze bamuzanye nk'umusubirizi inyuma yaho uyu niwe yaramaze gukina aca yumva ahandi hantu ikibanza kibaye libre abo wa mbere hatekana igiye exactement hanyuma inyuma nk'ibisanzwe batatu Benjamin Pavard yabafashije cyane urumva nk'iyi absence ya Dumfries arayizibira neza cyane nawe yahoze muri Bayern yanahamaze n'imyaka myinshi buri kuva 2018 batwaye mondial havuye umwaka uheze urumva imyaka irenga 5 si 5 buri oya itanira renga bari nko 6 presque gushika 2023 24 hanyuma bariyo Pavard Acerbi amaze muri no defense imyaka myinshi hamwe na Bastoni nibo patro kabisa bo ngaho ubona yuko barabakinyi bakomeye ndetse no mu giseko gihugu arabakinyi bakomeye kandi bose n'abataliyano hariyo Augusto Mkhitaryan Charanoglu Barella hamwe na Damian urumva kiki nka deja Inter de Milan bakinye badafise wa muwingo wabo w'umutaliyano Di Marco kandi niwe engira ngo abagize ino systeme mu gufunctiona kwa nukuvuga batatu batanu babiri aho rero imbere sindida kuvuga ni Lautaro Martinez hamwe nande na Marcos Thuram urumva kiki raba nawe uru rukuta rwa batanu hagati iki mu gitaliyano bacita cadenaccio ikufuri bararifunga mugabo batarifungiye inyuma barifungiye imbere gato kikiburi abahinga bakubwira ngo iyi ntahangwa ugomba kuzibira kwijya kwitanganyika ntuja kwitegerera hariya kwitanganyika uyitegerera hari ikomoka mu misozi ni uja kugomera kugomera urazi cyane ni uja kuzibirira kuyizibirira rero uru rukuta rwa Inter de Milan uku kuntu ruba ruri avance nico kiba kigize ino systeme yabo ya cadenaccio muri fonctionnement yabo uraza kumva rero muri statistique ibiharuro byinshi bigenda bigize urumva iyo rero yari line up zibiri zatanguye hanyuma rero tugende mu biharuro navyo statistique Bayern Dominique yashoboye guposeda umupira possession 59 kuri 41 yande ya Inter de Milan ikire kiratahuritse kuko urazi yuko bano ba Inter de Milan ivya possession si vyabo si vyabo mu byo ubarusha ntuzoharure ngo wabarushije ngo possession cyangwa wabarushije gutembereza umupira ariko cyo Bayern rero yabarushije nigiki ama shot gutera Bayern yateye inshuro 200 bora batera inshuro 10 ariko mu gutera urumva iyo bavuze amashuti muri rusange bashiramwe najya ca hanze ariya niyikubita ku ipoto buri yabayiharura muri za rusange nayaca hanze donc shoot nizazibiwe ariko bagaca kubwira rero ziri cadre ishuti ndwi za Bayern kuri zine zonyene za Inter ndwi za Bayern zavuye mu gitsindo kimwe muga zine za Inter zavuyemwo ibitsindo bibiri rero iki ni kijanye na controle ya match kindi ubona cari gikoze bakoresheje ingufu nyinshi cyane Inter de Milan ko bakoze amakosa 4 yavuye mu ikarata z'umuhondo
amakosa ku mpande zose muri rusange ya 9-9 ariko ikarata z'umuhondo zine kuri Inter hamwe n'imwe ya Bayern Dominique amakornere nyene Bayern nayo yateye nyinshi zitanu Inter itereye imwe gusa urumva ko ata kiki izi ni statistike rero zimwe mu zigize uruno rukino reka rero tugende mu byo urukino rwasize nka statistike Bayern Dominique yaheruka gutsindirwa muhira muri 2021 twabivuze ku munsi wejo ikina na Paris Saint-Germain kandi naho hari muri quart de finale nukuvuga bari bagize inkino 22 ivyo bibaye inyuma y'inkino 22 badatsindirwa iwabo bagize inkino 22 badatsindirwa iwabo bakaba bahatsindiye inkino 17 banganya zitanu zonyene tugende kuri Inter do Mirakiki batsinze match za Champions League zitanu muri zitandatu kuva 2009-2010 ntabwo bigeze babisubiramwe ivyo bintu ahandi baranganya cyangwa bagatsinda urumva ntibigeze bafururiza match zitandatu kuva muri 2009 ni campagne rero ya Jose Mourinho banatwaye igikombe Lautaro Martinez yabaye umukinyi wa mbere wa Inter do Milan atsinze ibitsindo byinshi ndwi ibi umukinyi wa Inter do Milan yaheruka kubikora ni Samuel Eto'o muri 2010-2011 aho yashikanye ibitsindo 8 na ekipi kikarifiyo no mugashobora gushyamwe n'ibindi kandi n'amahirwe yo kusubira kumuduza hejuru sawa kubwawe rero nk'umusesangozi ikintu wovuga kuri zino kuri no nkuko wari wamaze kubitangura ekipi iraje igakubitiye muhira bibiri kuri kimwe nivyo yadominye yagize mugawe yadominye ivyayo muga nawe wakoze bikenewe kiki haramahirwe ubona oya mahirwe kuri Bayern Munchen ndabona yuko ariko arigirwa inyuma cyane ariko muri football ntiwovuga ngo vyaheze nta umenye gushobora kuba nkuko babagiriye abonye bashobora kubikubira hariya ariko ico mbona nakubwiye abakinyi babuze twarabonye yuko atarabaki bagiye garuka vuba uruno rukino ruzosura kuba ku munsi wa gatatu vyumvikana yuko sikera nabo bakinyi nta numwe ari inyuma y'ukwezi kumwe vyumvikana yuko kiragoye kandi ni Bayern Munchen ngo twayivuze ya dominye urukino ariko iyi Inter do Milan yatsinze urukino ku ma contre attaque yagize contre attaque nziza barasha gutsinda igitsindo ca mbere cinjijwe na Lautaro Martinez mu nyuma baragaruka rero bona yuko igisiro ca kabiri mu mpera z'urukino vyumvikana yuko baciye baba babishe n'uyu mukinyi bagerageje uyu Vincent Kompany aravuga ati kubakinyi fise nta kune no ugira nta muntu yarayiteze yuko uyu mukinyi umukinisha ndavuga Thomas Mura ariko ni Thomas Mura yabahaye ico gitsindo kimwe numwe mu bakinyi ariko rasezera muri kino gihe mu mugwa Bayern Munchen nubwo ivyo gukina umupira w'amaguru bavyo ati sinzohagarika ariko Bayern Munchen baramaze kumenyesha yuko bo n'umukinyi ngo yagerageje gusaba ko bamugumiza hariya nahantu yakuriye nahantu yigiye umupira ni muhira ariko baramubwiye bati twebwe ibiharuro vy'iwacu wewe nturimwo reka turabe ikindi twokora ariko baravuga ati nzofuma mbandanyiriza handi ariko sizohagarika ariko rero ni match yora yuko Inter do Milan imeze neza atama absence menshi bafise abakinyi beza rero mbona yuko aha ku bice 50 ndabona yuko Inter do Milan qualification ifise ariko umuntu yo kwiyezereva nyere kuko ntazi bishobora kuba kuko bibiri kuri kimwe si vyinshi gose yeweza kuba biri kubusa umuntu yavuga ati Inter do Milan ya equipe imaze gutsindwa ibitsindo bike la meilleure défense muri Champions League imaze gutsindwa ibitsindo bitatu gusa rero vyumvikana yuko iyi match izobagora murazi yuko abataliyano ivyo kuzira biza ariko bafite bakinyi bataka offensive bameze neza Charanoglu ni mwiza Barella ni mwiza mu kwataka bataka babo Marcus Thuram Lautaro Martinez ni beza rero vyumvikana yuko amahigwe mu bisanzwe nkuko nanatanguye mvuga ku munsi wejo nti amahigwe ndayabona kuri Inter do Milan yaraye bikoze kandi ashobora kuvuga yuko amahigwe ya Bayern Munchen gutsindira Inter do Milan iwabo ari ikintu mbona yuko kigoye cyane gose
ariko rero kiki ngomba tugaruka ku mugabo yitwa Vincent Company wari kuramuvuga uyu n'umugabo amaze saison iyi ni saison yiwe ya mbere ni ya mbere ni ya kabiri ni ya mbere muri Bayern iyi saison rero yiwe ya mbere uribuka ko mu mwaka uheze yafise Burnley iza gukoroka tuza tubona Bayern muhaya akaza abantu bose bavuga ati yamara iyi Bayern ihakaza umumenyereza ariyo yaragitangura akazi muri Burnley yayikuye mu cica ca kabiri ayishiya mu cambe muga ayisubijeyo cyukurarangana na Bayern abantu baratanga hatereka turabe iyi Bayern kiki reka itsindwe naho yo kugwamwe na Inter de Milan nubwo hasigaye urukino bujya mu mupira ntumenye bigiye gukurikira niyo mvugo y'abafana ba Real Madrid muri kino gitondo uyu mugabo Bayern yiwe ntawe uvuga ko ari nziza cyane nivyo aragarutse ku gikombe cha Bundesliga ayoboye igihe kinini ni yagitwara nta nigitangaza kizaba kiri mwahubwo igitangaza nuko yo gitankaza uyu mugabo Bayern afise ntitwo nziza cyane kuko ntiyari na muri zimwe munani oya yari mu 14 gutyo 14 ariko Inter bakina yari muri ziri ya munani uyu mugabo uri kuraraba sezo yiwe hamwe yo kuyirigwamwo muri quart de finale kuko aha niho Bayern buriya ibarizwa muri demi finale canke finale ncanke kugitwara quart de finale buriya baba batangwa kugira saison mbi kuko Bayern babevaliwa muri inde muri Champions League nayo mpamvu n'abakinyi babo bamaze gutwara iya Champions League kenshi baba bumva bogenda kurondera ahandi zabona bavaye ku bwinshi kubera iki Bundesliga rukuntu bumva kumengo ntibakinihiganwa nk'abakinyi nyene bakiki mu mupira habaho guhembwa kuba mu mugwe mwiza no gutwara ibikombe ariko buriya abakinyi bakunda gukina kumva nyene ko bari muri competition challenge bakunda iyo challenge apana vyabi ni nka Paris Saint-Germain muzuti genzoza ntwara igikombe akarore keza ni Bayern Paris yo hari gihe bacamwe bakanayikubita urumva uyu mugabo amwe yoviramwo ngaha vyukuri urabona zorokoka uyu ni saison yiwe ya mbere kandi bimwe abantu bamye bavuga ati uyu mugabo nta experience afise ntituramubona mu gikomakomeye twari gufata umuntu ava muri Burnley agena muri par exemple za Everton za Crystal Palace ziri ku rwego rwo hasi gato ariko agiye muri equipe ikomeye nka Bayern Munchen babe bati uyu mugabo agiye kubikushobora ariko uyu numwe yagize ubwo buhinga ahantu hinyegeje ahantu avuga ati aratuje agira ubwo bumenyi aronka iyo mpamya bushobozi kandi aza muri Bayern Munchen uyu yarashoboye kurevolutiona i Bayern Munchen uno munsi ubona yuko twabonye umugwi wande wa Bayern Leverkusen uza ukomeye nta kintu kinini cyahindutse Bayern Leverkusen ariko yaragarutse mu mwaka ukurikira aho Bayern Leverkusen yari yiganje mu mwaka uheze itwara igikombe ikonvenka kabisa ariko uyu araje avuze ati oya ibi ntibigishoboka sinshobora kuvyemera azana amarukritima meza kubona yuko ashobora kuba afise uyu mukinyi ndavuga Michael Olise abafise abakinyi bandi yavuga ati jewe ndabona yuko aba bashobora kumfasha rero niko mbona yuko uyu ni ari muri equipe nziza kandi no musi ntameze nabi muri Bundesliga Inter de Milan kuba yo mukuramwo ni quart de finale ashitsemwo c'est vrai yatanguye nabi ariko mura yuko uyu arafise indi chance yo kubandanya muri Bayern Munchen kuko nta kibi yobakoze nivyo ni Bayern Munchen ari equipe tumenyereye ivuriye hato ni demi finale ariko na quart de finale si habi cyane iraruta izindi zo bazaragiye za Manchester City no musi niko turazumva n'izindi zagiye ava ariko mura yuko aracafisa amahigwe menshi yo kubandanya afatiye ku kintu yazanye cyo kuvuga ati twabonye umugwi wa Bayern Munchen ni ibintu bavuga ati ntitwari bwabure Bayern Munchen twagikombe gutya imyaka yari imaze Leverkusen kaza itwara igikombe Leverkusen iza irusha Bayern Munchen yego ariko we araza aravuga ati ivyo ndabihinduye ko ni Leverkusen tutovuga ngo yahindutse yabihinduye gute yabihinduye araza aragarukana igikombe yes ari igikombe kiki ico kintu impamvu ntemeranya nawe niyo Bayern bayabaye mbi
bayitwara kimwe ntibayitwara bibiri ibyo biba kubamenyereza bose babaye nta ikomera kimwe yatwaye ego nta gikombe na kimwe batwaye ukijya ni exception muri Bayern voilà ni uyu yaje agira ivyo ahinduye asura kuzana ya freshere muri Bayern Munchen yari yaragiye ariko garukira irihe kuko iyo sazo uri kurasuzugura bagarukiye muri demi finale naho nyane bagenda bidoga bati iyi Madrid dukuyemwe mugabo banatwivye ega ive kintu kimwe womenya izi ni equipe burya iyo uciye ahantu hari ahantu uca ukagirira amahigwe ugahura na bamwe ubona yuko ushobora kuvuga uti genda barusha ndene niyo mahigwe uravye no munsi raba parcours yagize mu mwaka uheze muri Champions League Dortmund aho bagiye barahura namahigwe ugira ugasanga wa undi yikarifye wowe urashobora kuvuga reka nakubatse urabe Dortmund parcours yagize ya turi kwa Bayern jewe kiki ico ndiko ndakubwira sikindi biriya byabaye mu mwaka uheze ntubikompare n'ivya company kuko nyimba company barazanye ngo akosore muri Bayern ntibamuzanye kugira ngo aze kuba uwa 10 na kangahe muri equipe ziri muri Champions ico ndacumva ico ni cyambere ni equipe y'ibikobe mu Budage muri Bayern uno mwaka bashitse ngabakuye mwonde bari bakuye mwonde PSV ntuzenya Feyenoord gukuramwo Feyenoord wabaye out of ziriya 8 hanyuma ukaza ugakugwamwe na Inter de Milan muri ubu buryo nk'ubu biri probable ko bakubitware na reto ariko kweri ngaha company kintu yazanye uri kuravuga ni cyahe kuko je ntumbwire kiki biriya bikombe vya hari iwabo ntumbwire Bayern ya sawa ariko tugarutse ngaha yive n'uyuhe mukoca ashobora kuvuga yuko Inter de Milan ibihe irimo atoshobora kuba imuhagarara imbere kamura mu maso avec les absences afise ikiri kintu ashobora guhagarara ko nawe akavuga ati les absences nari ifise zari kumfasha nta zari zihari ariko yageragaje guhagarara imbere yaba una munsi yo ikiyo cyose yogira ni cya kintu murashobora kuvuga wese jewe equipe mfise simfise naka twaravyumse kuri wa Pep Guardiola aravuga ati ni munsubiza abakinyi banje murabe ko equipe tobera neza abandi bakaza bakoma induru ukumva Real Madrid Ancelotti avuga ati abakinyi ntabafise ntibintangaza ko ndi muri ibi bihe ibi nawe agiyemwo nibihari kwaracamwo tutari tumumenyeremo Bayern Munchen ariko kuma absence afise ahubwo je kubwi wanje mbona ati ego yari muhira ni ibintu bitangaje ko Bayern Munchen yotsindwa muhira ariko mbona umenga yagwanye avec les absences afise bamwe ngendegwa ko afise bari kumufasha siho bari ariko Inter de Milan kaba yari kwimeze neza rero mbona yuko naco no mushinja we yagerageje gutambuka kuguru kumwe ariko uyundi ari ku maguru abiri biratandukanye gose naco wo mushinja nico ciza cyo guhaririza umuntu acagwiza ivyimvira nk'ubu ikintu uvuze cyama blessure kiramuvugira by'ukuri napambana tware Bundesliga muga kubganje je mbabona ariko kandi kiki nagerageza nyimba zovamwo avemwo neza nkubagiye mu Butaliyano bigashika basikanganya bati turanganyije ntibadutsindiye mu Butaliyano pourquoi pas kubatsinda kimwe kubusa bakaja muri penalty canke byose birashoboka ikindi kibaza cyane yavuyemwo ni burundu kubgaho uko ndayibona kabisa hanye yagi amashance ni make nukuri ni make nukuri ni nkantayo kuko ico navuze Yves ucumve sibi uvuga nabyo Bayern yogira ko ngikuremwe Inter mu oya ega iza absence zima navuga nyene ntizizoba zihari iyo bavuga uti ni carton jaune baronse azoga nko kucwame nazogaruka muri Real Madrid ariko abanye abo twavuze bose bagara ku 5 ntibazoba bahari rero vyumvikana nta gishashi kigiye kuboneka uratse yuko ari kwihagarara ko ni equipe imenyereye irihiganwa ni equipe ifite experience ariko ihuye n'indi ifite experience rero mvuga yuko nta mahigwe mbona menshi vraiment ariko muri football byose birakunda ariko kuvyo naboye ku munsi wejo ndabona yuko nimba batsindiwe muhira Allianz Arena kumbure boshamo gatege bakavuga ati niho tuzokwakira final tugerageze umugwi wo Mutaliyano tuwukuremwo vyose birakunda ariko mbona yuko umenga amahigwe kuri jewe ni make cyane gose ari kurusha